Ndi n'iteka n'umunezero nsubire ngusuhuze nkuha ikaze ubandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko biravugwa irya nino mu gihugu cacu ciza c'Uburundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu cacu mu yandi makungu. Nunyemerere nkuhe ikaze, ndaguhaye mwaramutse neza cange mwiriwe neza bivanye n'aho udukurikira uherereye kuri uwu munsi w'Imana w'igenekerezo rya mbere z'ukwezi kw'icumi umwaka ni 2023. Wowe udukurikiye uri mu gihugu c'Uburundi nunyemerere nkuhe ikaze nanakwipfuriza kubandanya uraruranirwa no kugira ijoro ryiza, ndetse nawe udukurikira uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'Uburundi mu bihugu bibanyi nk'igihugu ca Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo, igihugu c'Ubuganda, igihugu ca Tanzania, igihugu c'u Rwanda ndetse n'igihugu ca Kenya. Mwese ndabahaye ikaze nanabakingurukira cane ngaha kuri ino mboneshakure imwe rudende ibakusanyiriza ibiganiro, inkuru kumwe n'amakuru biba biriko biravugwa irya nino mu bisata bitandukanye mu gihugu c'Uburundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'Uburundi mu yandi makungu, ikabibashikiriza umwanya ku mwanya kamwe ku kandi hama bikabashikira ku gihe. Ano makuru hari bubashimikiye ku ngingo nkuru zikurikira: Alain Guillaume Bunyoni asaba kurekurwa ivy'agateganyo maze aburane yidegembya kuko amagara amukitse. Nayo kandi ndibuze kukugeza ko inkuru ivuga ko mu ntara ya Kayanza hariko haravugwa ubukene bw'ibitoro vya esanse bwasubiriye kwibonekeza. Abanyagihugu barananiwe. Amasitasiyo yo mu ntara ya Kayanza mu buraruko bw'Uburundi harakenye igitoro co mu bwoko bwa esanse. Ku bw'amasoko mu Kayanza, sitasiyo imwe kuri zitandatu ziri mu ntara ya Kayanza niyo itanga rimwe ibitoro. Abanyagihugu bakaba bavuga ko bababajwe n'iduzwa ry'ibiciro vy'itike rikorwa n'abunguruza abantu n'ibintu, hama bagasaba abajejwe intwaro n'igipolisi gutora umuti. Narakugeza ko iyo nkuru ariko ntunyemerere nkugeze ko iyi nkuru nari ntangoye nkugeza ko mu ntango z'ano makuru ivuga ko General Alain Guillaume Bunyoni ariko asaba kurekurwa ivy'agateganyo maze aburane yidegembya kuko amagara amukitse. Alain Guillaume Bunyoni yahoze ari umushikiranganji wa mbere yarengutse ubwa mbere imbere ya sentare Ntahinyuzwa inyuma y'amezi arenga 5 afashwe yagirizwa ivyaha bitandukanye. Muri urwo rubanza Bunyoni yasavye sentare kurekurwa ivy'agateganyo maze aburane yidegembya kuko arembejwe n'indwara ya diabete yo mu bwoko bwa kabiri bita diabete B. Nk'uko dukesha iyo nkuru iradiyo y'abongereza BBC, ngo ahariko habera urwo rubanza rwa Bunyoni ni ukuvuga mw'ibohero indani rya Gitega, ngo nta muntu n'umwe yari arekuriwe kwinjirana ikaramu, telefoni ndetse n'amarori. Muri rusangi ngo ico kibanza cari gikingiwe bikomeye n'abajejwe umutekano. Alain Guillaume Bunyoni ahejeje gusaba ko yotezurirwa maze akaburana yidegembya kubera ko amagara amukitse, umushikirizamanza we yasavye ko Bunyoni hatorekurwa kuko ngo yagirizwa ivyaha bikomeye cane kandi ko ingwara avuga ko arwaye isanzwe imenyerewe kandi ishobora kuvurirwa aho apfungiwe. Uwo yahoze ari umushikiranganji wa mbere yavuze kandi ko ashobora gutanga ingwate y'imiliyoni 300 kugira ashobore gutezurirwa, maze anavuga ko n'amazu yiwe yafashwe ko nayone iyo ari iyindi ngwate sentare yoshobora gufata. Urubanza rukaba rwaraciye rushirwa mu mwiherero maze sentare ica itangaza ko ruzosomwa mu minsi iza. Bunyoni akaba kandi yararengutse ari kumwe n'abandi bantu 6 bagirizwa muri dosiye yiwe, ariko komiseri Desire Uwamahoro hamwe na Bapfumukeko Samuel Destino. BBC ikaba ivuga ko abo bantu 3 aribo bari bafise abunganizi mu vy'amategeko, nayo abasigaye 4 nta bashingwamanza bari bafise kandi bavuze ko atawo bakeneye. Twobamenyesha ko Alain Guillaume Bunyoni yahagaritswe mu kwezi kwa Ndamukiza 2023 yagirizwa ivyaha vyo guhungabanya umutekano, guhungabanya ubutunzi bw'igihugu, kuronka inyungu zidaciye mu mategeko, icaha co gutuka umukuru w'igihugu hamwe no gutunga ibirwanisho atabifitiye uruhusha. Nayo mbandanije na ya nkuru nari nkugejeje ko mu mpfunyapfunyo nuko womenya ko mu ntara ya Kayanza ubukene bw'ibitoro vya esanse bwasubiriye kwibonekeza. Abanyagihugu barananiwe. Amasitasiyo yo mu ntara ya Kayanza mu buraruko bw'Uburundi harakenye igitoro co mu bwoko bwa esanse. Ku bw'amasoko mu Kayanza, sitasiyo imwe kuri zitandatu ziri mu ntara ya Kayanza niyo itanga rimwe ibitoro.
abanyagihugu bakaba bavuga ko bababajwe n'iduzwa ry'ibiciro vy'itike rikorwa n'abunguruza abantu n'ibintu, bagasaba abajejwe intwaro n'igipolisi gutora umuti. Igiciro co kwiyunguruza kw'ipikipiki cariyongereyeko amafaranga amajana 3 y'amarundi ku mugwa mukuru w'intara ya Kayanza. Kwiyunguruza uva ku mugwa mukuru w'intara uja hagati mu ntara canke mu ntara zihana imbibe n'intara ya Kayanza, igiciro ciyongereyeko amafaranga amajana 5 y'amarundi ku bw'amasoko ku mugwa mukuru w'iyo ntara. Ukwiyunguruza kw'ipikipiki muri ico gisagara vyiyongereyeko amafaranga amajana 3 y'amarundi, mu gihe usohotse igisagara mu gihe usohotse igisagara uja ku Kanyaru, ni ukuvuga ku rubibe rw'Uburundi n'u Rwanda, ndetse no mu ntara ya Ngozi, kw'ipikipiki igiciro ciyongereyeko hagati y'amafaranga amajana 5 n'igihumbi. Ivyo ni ivyiganwa n'umwe mu banyagihugu bo ku mugwa mukuru w'intara ya Kayanza. Abiyunguruza bo bakaba bavuga ko bagira ingorane mu gihe bariko baja ku mirimo. Mu bisanzwe nahora niyunguruza kw'ipikipiki ngiye kwigisha i Matongo, iyo ni imwe mu makomine yo muri iyo ntara. Itike rimaze kuduga sinyishobora kuriha kugenda no kugaruka, ntegerezwa gusaba ubufasha mu kwiyunguruza nja ku kazi. Ndabikora ntabikunze kuko sinkishobora kuriha ivyankenerwa mu muryango. Ivyo ni ibivugwa n'umwigisha wo muri komine Matongo. Kubw'abunguruza abantu ku mapikipiki twavuganye, esanse bakoresha bayigura kuri magendo kandi izimvye. Biragoye mbere ntibinashoboka kuyironka ku masitasiyo. Abo biyunguruza basaba abajejwe intwaro gukurikirana ico kibazo ku neza y'abanyagihugu. Twoibutsa ko leta yadugije igiciro c'ibitoro incuro zibiri mu kiringo c'amezi adashika 2 hagati ya Mukakaro ndetse na Nyakanga. Nayo mu bindi kandi ku bibanza vy'iratiro bishika 107 gusa nivyo bitunganije mu Burundi. Kubw'ubuyobozi bukuru bw'ikigo kiraba ivy'ingenzi, amatohoza bagize yerekanye ko Uburundi bufise ibibanza vy'iratiro 100. Mugabo ibibanza bitunganije neza ni 7 ku buryo bishobora kwakira ingenzi. Ivyo bikaba hari intambamyi muri ico gisata. Ivyo ntivyamenyeshejwe n'umuyobozi mukuru w'igisata c'ingenzi mu kiganiro co guhanahana ivyiyumviro co kuwa 27 Nyakanga 2023 ku munsi mpuzamakungu wahariwe ibidukikije. Muri ico kiganiro abahinga barahanahanye ivyiyumviro ku cokorwa muri ico gisata kibonwa nk'igihambaye ku butunzi bw'Uburundi. Kubona ibibanza vy'iratiro birenga 100 bidatunganijwe mu gihugu cose niyo ntambamye nyamukuru. Ikindi kibangamye ni ukubura amategeko abigenga. Ivyo ni ivyavuzwe n'umuyobozi mukuru w'igisata c'ingenzi Jacques Bigirimana. Avuga kandi ko batagira n'amafaranga yo gukoresha akwiye, co kimwe no kugenzura ibibanza vy'iratiro bimwe mu gihe amaso yose aribo araba. Kugira ngo ico gisata gitunganywe neza, umuyobozi mukuru yizeye ko igitabo cerekana politike nshasha yerekeye ibidukikije izojaho, ico gisata naco nyene kikazotera imbere, igihugu naco kihatorere akayoko. We niko yavuze. Nayo mu makuru ariko aravugwa hanze y'imbibe z'igihugu c'Uburundi nuko igisirikare ca Congo FARDC gitangaza ko M23 yisubije ibice vyinshi biri muri teritwari ya Masisi na Nyiragongo. Igisirikare ca Congo FARDC catangaje ko umuhari M23 wisubije ibice vyinshi biri mu materitwari ya Masisi na Nyiragongo mu ntara ya Kivu y'Uburaruko. Mu itangazo ryashizwe ahabona kuri uyu wa gatatu n'umuvugizi wa FARDC mu ntara ya Kivu y'Uburaruko ariwe yitwa Lieutenant Colonel Guillaume Njike Kayiko, yatangaje ko M23 yasubiye mu duce twa Kibarizo, Kabarekasha, Kirumbu, Bukombo, Rugogwe, Busumba ndetse na Burungu muri Masisi, Ruhunda muri Nyiragongo. Guillaume Njike Kayiko yagize ati: abo bihevyi basubiye mu bice bari baravuyemwo mu rwego rwo guhagarika intambara. Bari ku musozi wa Kibarizo, Kabarekasha, Kirumbu, Bukombo, Rugogwe, Busumba ndetse na Burungu muri teritwari ya Masisi n'umusozi wa Ruhunda muri Kibumba muri teritwari ya Nyiragongo. Lieutenant Colonel Guillaume Njike Kayiko yatangaje ko FARDC yiteguye bihagije kugira ihangane na M23, umurwi witwaje ibirwanisho yemeza ko ushaka kurenga ku masezerano yo guhagarika intambara yahagarikiwe n'inama y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango EAC.
Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye ariko aravugwa irya nino mu gihugu cacu c'Uburundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'Uburundi mu yandi makungu. Ndakwipfurije kugira ijoro ryiza no kubandanya uraruranirwa ndetse yewe no kubandanya urabana natwe ngaha kuri ino mboneshakure. Fyonda sabone canke subscribe nawe utarafyondako hama uje urashikirwa n'ano makuru umwanya ku mwanya kandi ku gihe.